Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama fyonde kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho umukuru w'igihugu yatanguye kwikeka bamwe bamwe mu bategetsi, mu basirikari, cane cane abajenero batandukanye, aho biri kuvugwa ko yabonye ko harimwo abamenja yatanguye kubashira ku ruhande. Uyu umwe mu bajenerali bari bakomakomeye cane bagendaniraga umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, uyu ni generali Jules Ndihokubwayo, akaba rero kuri ubu ngubu yaciye avanwa mu mabanga ye, aho yahora ari uwugendanira umukuru w'igihugu c'Uburundi, akaba yaciye asubirizwa n'umwizigirwa w'umutambukanyi w'umugore w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Biravugwa ko rero uyu yaciye ashigwa muri aya mabanga agasubirira generali Jules Ndihokubwayo ari umwizigirwa cane, ngo vyoba vyagizwemwo uruhara n'umugore w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ariwe yoba yaciye apropoza ko uyu umwizigirwa we cane mu nshuti ye akaba ari Somambike ariwe yaciye ashima ko agomba kumusubirira, Jules akavanwa muri ayo mabanga. Biravugwa ko rero ngo mu vyoba vyatumye Jules avanwa mw'ayo mabanga, ngo hoba hari ukuba ariko arakorakorana n'abajenerali badashigikiye Ndayishimiye, akaba rero yabonye ko ashobora kuzokwihuza nawe mbere n'abo bajenerali kumushika ko bikazoborohera gushika ku mukuru w'igihugu, haba mu kuba bamuha ishano bashaka kumwica nk'uko bagenjereje, nk'uko bakoreye ko umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba baramuhaye ishano biboroheye cane. Iryo shano rikaba ariryo ryaciye rimuhitana. Nkurunziza nawe akaba nawe yapfuye yamenye ko yagambaniwe, akaba yararozwe na bamwe mu bategetsi abahora ari inshuti ziwe. Na Ndayishimiye rero ngo yoba yabonye ko abajenerali batandukanye harimwo abatamushigikira, naho hari bamwe bamushigikiye, ariko ngo ntawe kwizigira uwurimwo. Akaba rero yaciye akura generali Jules Ndihokubwayo muri ayo mabanga, kuko ayabona ko hari benshi babanye mu gisoda, ari abaroberi babanye mu ntambara, bari ngaho mu kibira, mbere no mu mashamba mu gihugu ca Tanzania ubwo bari bakiri umuhari wa FDD. Ivyo byose biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe afise icoba gikomeye cane ku buzima bwiwe. Ni muho abanyagihugu batandukanye bariko baramusaba ko ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa mbere n'ibindi bintu bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi vyaciye biduga, vyogabanuka abenegihugu bakaza barabironka ku biciro biri hasi. Ni mu gihe ico kibazo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yishura amajambo akomakomeye cane atarashimishije abenegihugu mu bayumvirije. Ndayishimiye yaciye avuga ko we arafise amatoni ya mire, arafise amatoni wiwe muri stoke y'ibishimbo, arafise ay'ibigori, mbere arafise
ay'ibiyobe, ibintu byinshi cyane yaraciye avuga amatungo afise we ko nta nzara afise iwe muhira, ko kandi ngo atazomenya ko ivyo biribwa vyaciye biduga kuko we arafise. Aho rero vyaboneka ko ivyo yaciye ashikiriza vyashavuje abenegihugu batari bakiya ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko Ndayishimiye uko yaciye yishura atari iyo nyishu yakagombye kuba yarahaye abenegihugu bari bariko baramutakira. Abenegihugu bantaho nikora, abenegihugu bagorewe ngaha mw'ici gihugu gikenye kw'isi. Bikavugwa ko rero abarundi ivyo umukuru w'igihugu yaciye yishura ari ibihushane, yakagombye gushaka inyishu iramvye canke iboneye yo kuvana abenegihugu muri ubwo bukene bafise, akaraba ko yogira aho abajana mbere no gupanga neza igihugu, agashiraho indongozi zirabirira abenegihugu, zikorera abenegihugu, zikabateza imbere, zikanaberekera akagero ukungene bagomba gukora kugira ngo nabo bashike aho batazoba bariko barasabiriza canke bariko bararira ngo ibifungurwa vyaraciye biduga. Ndayishimiye abandanya kugeramirwa. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika caraye gisohoye itangazo ryiyamiriza amajambo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, amajambo yaciye ashikiriza yamagana abatinganyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaciye avuga ko rero abatinganyi bakagombye gutwarwa muri stade bagategwa amabuye gushika bapfuye, avuze ko ivyo vyaha by'ubutinganyi ari ivyaha Imana yanka cane. Amerika rero ntiyaciye ija kure, yaciye yamagana amajambo y'umukuru w'igihugu ivuga ko abatinganyi nabo ari abantu kandi ko ngo bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi siwe wenyine yaciye yamagana canke yiyamiriza iyo nyifato, iyo ngendo y'abatinganyi, kuko mu bihugu bigiye bitandukanye baraciye biyamiriza iyo mico y'inzaduka, imico yo mu burengero bw'isi, imico y'abanyamerika n'abanyaburaya. Aho mu gihugu ca Uganda umutegetsi waho mukuru uyu ni Museveni, Yoweri Kaguta, nawe yaraciye aja kuri televiziyo y'igihugu ategeka ko uwuzofatwa akora ubutinganyi we ari ukuzomurasa bakamudomora, nk'uko umukuru w'ico gihugu ca Uganda yaciye abitangaza. Mu bihugu bigiye bitandukanye vyo muri Afrika baraciye bavuga ko ubutinganyi ari icaha kitakagombye guhabwa canke kugirirwa ikigongwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero nawe yaciye ashikiriza ko mu gihugu ciwe arongoye igihugu c'u Burundi atavy'ubutinganyi azokwama ashigikira, ko kandi uzobifatirwamwo agomba guhabwa ibihano vy'akarorero kugira ngo n'abandi bazosubira kuja muri ayo mabi, izo nkozi z'ikibi zizohave zibona ko mu gihugu c'u Burundi iyo mico y'ubutinganyi idashigikiwe na gatoyi canke itagomba guhabwa indaro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko bashize Imana mu kibanza ca mbere kandi mu ishengero rya Ekereziya Gatolika baraciye Papa Francisco yaciye yemera ko abo batinganyi canke aba bana bahuje ibitsina bagomba kuzoja barahabwa imigisha, ariko abasenyeri, abakaridinari, cane Kiliziya Gatolika ngaha ku mugabane wa Afrika yamaganye, yiyamirije cane ivuye inyuma ko iyo mico y'abatinganyi batazokwigera bemegwa muri Ekereziya Gatolika ngaha ku mugabane wa Afrika. Bavuze ko bitandukanije n'iryo jambo rya Papa. Abandi rero ngaha mu gihugu c'u Burundi bikaba bivugwa
ko ivyo biriko biraba vy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ari ukuri kwamye, kandi ko abenegihugu benshi bamushigikiye kuri iyo ngingo. Iyo mico y'ubutinganyi itagomba guhabwa indaro ngaha mu benegihugu b'u Burundi, agomba kubakingira abo bavamakungu bazana imico y'inzaduka. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ngaha mu Burundi ndetse no kw'isi hose.